reka ntangure kadogo mvuga ku kintu cyerekeye umugwi wawe wa We Love Muzika kabisa. We Love Muzika n'umugwi abantu benshi bakumbuye cyane gose. nabonye ikiganiro Melanini Boy yakoze kuri TV online avuga ati ndakumbuye kubona abasore bo muri We Love Muzika bariko bararirimbana kabisa. ndakumbuye kubona abasore bo muri We Love Muzika bariko bararirimbana kabisa. Kumbure ubona yuko Melanini Boy DJ Fernando yes ibi Melanini Boy yabivuze mu gihe ubona yuko hariho inkuru iri kiravugwa yuko DJ Fernando na Melanini Boy baba bemeye kandi bakavyemera ku mugaragaro kandi bakavyemera imbere y'ibinyamakuru kabisa yuko bagiye gusubira gukorana nye tukababona mu ndirimbo imwe na cyane video kabisa. Ku munsi hari ku munsi wejo mu masaha y'umugoroba hagana neza nk'isaha imwe zishira saa 2 gutyo hariya kuri Cercle Epic abantu benshi barahazi hariko harabereye igikorwa jana Innovation Week. Iki ni igikorwa gitegurwa na Paege aho ubwo rukabutandukanye ruzana imigambi yago bagahiganwa hanyuma bakagera muri finale bagakuramwe bafise imigambi myiza maze ibintu byabo bikagira gute bigashigikirwa bagakomeza n'iterambere ry'ibyo bakora. Basore batu rero hariya Vishulov nk'umuririmbyi yari karateramisha abantu bari baje muri ivyo birori na DJ Fernando abo nibo bari kuri programme. Vishulov araje aririmba araryohera abantu hageze ko aririmba indirimbo Dunia yiyumvira ati oya bisino ntibyoherera kuba mutoyi wanje ari ngaha reka ngire ko nawe ndamuzane kumbure tubane muri kino gikorwa ibintu bigende neza. Niko guca agira gutya nawe aramuhamagara ati ngwino ariko imbere ko turirimba ubanza gutanga isezerano bose babyumve ko bigiye kongera kugira gute bigiye kuba kandi bigiye kugenda neza. Aramubaza ati meruka gutanga ubutumwa ku rubuga rwanje rwa Facebook ni Vishulov ati mbwira abantu yuko ngiye gushiramwo ingufu zose zishoboka kugira ngo video y'indirimbo Dunia isanzwe iri muri album Ikete nakoranye na DJ Fernando na Gusto nka We Love Muzika nkeneye yuko igira clip video kandi nziza. Ati ibyo numva hege no hino numva yuko we Fernando ari ukunda kuba intambana mbega muri iyi video uzoboneka. Fernando ati ibyo navyemeye nzoboneka. Vishulove toya ibyo ntibihagije ati abantu mujejwe amajwi mugerageze mu ndugiriza ijwi rya microphone ya Fernando abivuge bose n'abari nyuma bavyumva. Urundi ati ibyo nzobibamwo ndavyemeje. Inkuru bigenze uko igiteramo kirabandanya abantu barakomeza kuryoherwa n'indirimbo za DJ Fernando aho naho kandi yari yasubiye kunyemeza ku live keza yasubiye kutwemeza kuri live nziza kabisa. Nuko byagenze rero uti rero bimeze gute DJ Fernando yarayemeye gukorana na Gusto muri video imwe ya Vishulov ariyo indirimbo Dunia. Reka tugaruka aho byatanguriye. Melanini Boy yaraje ngaha mu kiganiro turamubaza tuti wewe ko turiko turabona abaririmbyi bariko barasohora ama video bariko barasohora indirimbo muri kumwe bega turashobora kubona Gusto canke Melanini Boy bamuhamagaye agenda muri video gukorana na mugenzi we bahuze hamwe muri We Love Muzika kabisa. Gusto yavuze ati jewe uwo twakoranye wese narinze nemera yuko dukorana ampamagaye muri video sishobora kuvyanga aho party ya Melanini Boy ibiraheze kabisa. Cha turavuga tuti mbega ijambo rya Gusto naryo rya DJ Fernando tuzorikura heyi. Ijambo rya DJ Fernando naryo tuzorikura heyi. Kumbure DJ Fernando ejo hahise niho yaciye akora video ari kumwe na Vishulov kabisa avuga ati nanje ndi ready
gukora video na Vishurov ndirimbo yitwa Dunia kabisa. ibi byerekana iki ga Mr. Fulgence? Tubibutsa abantu yuko igituma turiko turavuga iyi nkuru ntibibaze yuko ari pour rien cyangwa bumve ngo ni ibintu bisanzwe ngo nubundi si ibintu bisanzwe, kuko tugarutse inyuma mu ndirimbo shaka kumera nk'abandi. Bibuke yuko Alvin Smith yatangaje muri video yakoze avuga ati DJ Fernando yaranse guhurira muri video imwe na Melanin Boy kabisa, muri shaka kumera nk'abandi, ari naco cyatumye fata amaji ya Melanin Boy ndayafuta kugira indirimbo yanjye isohoke ifise video. Okay, ati DJ Fernando yaranse guhurira hamwe na Melanin Boy muri video. Nico gituma iyi nkuru novuga ko turiko turayigarukana tuca tuvuga tuti mbega bigenze gute kugira DJ Fernando asubire kwemera guhurira mu ndirimbo imwe na Melanin Boy, kubera ko yavyanse mu ndirimbo ya Alvin Smith. nakomeje kugira ikibazo ndavuga nti kwa Alvin Smith byaranse ariko kwa Vishurov birakunze. Ikibazo n'ubundi nanje ndakigarukana ati ni kubera iki, ariko maze kuraba naravye ndiyumvira ndavuga nti kumbure kwa Alvin Smith bashobora kuba atagikorwa kindi boba barigeze bakora kiza gituma Alvin Smith ariwe aza gusupportinga bano basore. Ariko twibukanye yuko kuri Vishurov hari indirimbo bari bakoranye ubwa mbere Like You bayikorana n'amasanamu meza. Indirimbo na Vishurov yaje aririmbamwo neza iranakundwa. Iyo ndirimbo yongera ibaha n'iyindi audience y'abantu batamenyereye kumvira izi ndirimbo z'abasore bacu, ariko kumvoza uko bakunda indirimbo zirimo Vishurov babizeye ko zanditse neza tamajambo runaka baza gusangamwo. Iyo ndirimbo ituma bafatisha no kuzindi impano. Ndiyumvira nti byoba bizobandanya cyane ni kumvoza uko Vishurov nawe bigeze gukorana ikigo kigenda neza. Aha cegaruka ku butumwa Bifese yavuze. Yavuze ati jewe sindi ready gukora video y'indirimbo yanje nakoraye na We Love Muzika kabisa, kubera iki ndazi yuko bari mu ngorane. Ndazi yuko bari mu bibazo kabisa, sinshaka kuguma profita mu kavuyo, na profisa mu kavuyo ndasohora audio kandi yagenze neza. Ariko kucerekeye video sinshobora kuyikora kubera iki ndazi yuko batariko barumvikana neza. Ujya n'umugenzi wabo nakubwira ko indirimbo zaba zikunda kandi anabafana. Yo ni Bface on the floor. Amakuru ko biri kosa abayafisa aravuze ati bano basore ndazi yuko batumvikana. Mbega ngoma ni kibazo twizere yuko nyuma yo gukorana na Vishurov video igahera. Aho ni mu gihe Drizzy muri cya kiganiro Gusto hagaragaye yuko amenyesha ko akumbuye gukorera muri We Love Muzika. Yavuze ati ndakumbuye abasore bo muri We Love Muzika. Urumva gutangaza ibi kuri Fernando akavuga ati je nemeye gukorana mugenzanye nta kibazo video tuzuyikora. Unye nawe ati ndakumbuye ibikorwa byacu, tumve yuko bazohavura basubira kunga ubumwe bagasubira gukora nk'umugwi cyane. Yes, ubundi niko niyumvira. Kubera iki Vishu ibi bintu abishushemo cyane. Ubundi Vishu nawe ntiyo bari umuntu haca aza nka Bface avuga ati nanje reka mprofite mu kavuyo kubera aba basore bari donc none yarabizi yuko bashobora kudakorana video, yarabizi ko bashobora kuvyanga. Erega naba makuru abayafise naba makuru abayafise abazi neza yuko bano basore nabo ibintu byo akantu ko kunyinyana katabuze. Ariko ncyangaruka nkavuga nti indirimbo bakoranye success yagize buri muntu wese yarayibonye. Ntawe utewe akakana tuvugana indirimbo irarenze 40 byama streams canke ama views kuri YouTube. Ni mu gihe hari audio yonyene amasanamu igira. Indirimbo re iramusigiza amasanamu karaza kuba rakunguka dasanzwe kuri music industry y'u Burundi ndetse no kuri Vishurov haba no kuri bano basore, kuko imaze kugira amasanamu urabizi na promotion y'indirimbo ifise amasanamu ni itagira cyo kimwe. Yaza gutuma na Vishurov rero yongera iki yongera kuduga kwa rubuga rwa YouTube rugira iki rusubire gusikira
kurabizi yuko viewership ya Vishulove na viewership y'abana bahungu ntibingana. Viewership ya Vishulove n'aba bahungu ntibingana, ubundi na Vishulove arashobora guca byungukiramo cyane kabisa. Ariko Vishulove hariya n'umuntu uvuga yuko asanzwe aziga canke ari umuntu aprofita ama feedback yo kumbuga canke yo tuvuge nka YouTube ama platforms. Burya hari ikintu dukunda kwirengagiza cyane. Ntibaze batubeshe ngo ntibashobora guprofita muri bino bintu. Umuririmbyi cyangwa umunyamuziki cyangwa umu artist uwari we wese. Abo uririmba, abo utamba, abo uvuziki, abo ucapa. Hariho ibihe runaka abona akantu kabaye gakubise we yavuga ati hano hantu yego data tubona mu nzira iri negative. Ndagaciyemwo ntikofata. Ndagaciyemo atakintu kishe kagafata ni fresh. Twara kuri bya bindi bya Fabilove biba byiza iyo utarengeje urugero ugakora ibintu wateguye neza biri ku murongo biza kuza biguha inyungu bigaha inyungu n'abandi muri make bizana inyungu kubwiwawe personnellement hakaboneka n'inyungu rusange kabisa. Yes, kumbure rero aha umuntu aca yibaza ati ngo Bface nawe ntashobora kubona ubu butumwa agaca yiyumvira guca profita nawe kurondera ukuntu akora video kumvo zuko ariko je n'ibintu bavuga sindavyemere ko bashobora kuba badahuza kwanza. Nico kumwira ngo abantu barakoranye ngo bafitanye ibibazo shobora kutavyemera kumvo zitandukanye. Ariko kandi na Bface abisabye bigakunda abibabwiye akabona bigenze neza nta cyo boza atayikora. Ubundi hari ukuntu ugerageje kuraba kuko duca dukorera ku mashene duca tugenda turahuza abantu ukuntu bumvikana n'ukuntu batumvikana. Aha noca ngenda DJ Fernando inyuma yo gukora indirimbo Berisima kayikorera kwa iBreeze. DJ Fernando yaciye avayo kwa iBreeze inyuma yaho hagiye kuzira bijya donc tuvuga ko ni nk'ibibazo nujya yavuze yuko yasanzwe yaramwandikiye amaze kubona yuko ugiye asanzwe yaramwandikiye asanzwe akoraborana cyane na iBreeze. DJ Fernando yaciye avayo acagenda gukorera kwa Joel kabisa. Agiye gukorera kwa Joel bisigura yuko ubu gushika no munsi DJ Fernando indirimbo zose zikorera kwa Joel ibyo murabizi kabisa. Ariko turavye Joel umuririmbyi canke n'umuproducer ko urabona no basigaye aririmba asanzwe novuga yuko atari proche cyane na Bface on the floor bivanye n'ivyamushikiye Bface on the floor bagafuta iju giwe bona yuko nubu amakosa menshi Bface on the floor asigaye ayata kuri Joel kabisa. Ariko wibuke yuko Joel na DJ Fernando nuko ni pete na kidore kabisa. Mbega bizahava vyoroha yuko Bface on the floor agaruka guhuza na DJ Fernando mugihe DJ Fernando na Joel ari abantu novuga yuko basoma mbike ubwo Joel nazo bavuga ati rekana na Bface ikintu ngifise ko amakenga n'ubu Bface kwemera kubivugira ku nsamirizi ko atazobagora ngo baje mu bintu by'amasanamu. Ndagaruka nkagumana ikibazo mbega koko azohavura yisubirako uko yarinze abivuga nuko yamaze gufata decision uko yavuze ati ntizigera tumvikana yuko Jenny ko atazohindukira inyuma ngo abone kubera abandi bigenze neza ngo nawe acaza kugerageza ukaba ni nabyo abandi bashobora kugerageza bigakunda ariko ubundi nawe bikanga kumvo zitandukanye uko Fernando kuri ndavyemera afise impamvu kabisa nuko rero biba bimeze kabisa. Reka rero turindire ariko Bface on the floor ntashobora kubona iyi video ya Vishulove maze agaca avuga ati nawe ati reka nanje profit nkore video ko video nawe birafasha ariya cyane agaca guma profit akavuga ati reka ngerageze kunda bavyonge nanje. DJ Fernando yanse cenyorana na Melanini Boy yanse kuyijamwo nkorane na naga horane na DJ Fernando ubundi ndamufute nkuko byagenze hariya ndamufute muri video nkuko byagenze kuri Morogo
nkuko byagenze kuri sinokularana ya Double J ubona ko Chameleone atarimo ariko ubona yuko bitabaye ku bibazo ariko no kuri Morogo ubona yuko twarabivuze kenshi twarabivuze igituma Morogo yo itakorewe video twarabivuze ariko nitwo birandirako yes kumureka turindire turabe Bega Big Face on the Flash kubona iyi video ya Vishurov nawe gacavuga ati reka nanje ndayikore kumbure vya bintu birapasa birakunda reka turindire turabe kabisa